Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikira aherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mudahwema kubana natwe kuri imbonesha kure y'umuhuza TV. Turi ku itariki ya kabiri kwezi kw'icenda umwaka 2023 tubazaniye amakuru agezweho kandi yihuta avuga cane mu gihugu c'u Burundi. Turaza kwibanda ko ariko avuga cane mu gisata c'ubutungane. Ku munsi w'ejo uheze ubwo hari ku munsi wa gatanu ku itariki ya mbere ukwezi kw'icenda 2023 kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yuguruye icese umwaka w'ubutungane. Yashikirije amajambo akomeye cane aho yagize ati nuguruye icese umwaka w'ubutungane sinuguruye umwaka wo kugoramika ingingo. Abacamanza biyizi ko ari beranda buhagararira ubutungane yandikira ubutumwa bati turiyemera n'udupime. Ivyo byose vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu muza no gukurikira amajambo yoba yaravuze muri aya makuru ku buryo bw'idonido, ariko icakurikiye nuko hari inkuru igezweho ngaho mu ntara ya Gitega ivuga ko abacamanza indwi boba barafunzwe. Ivi vyose turaza kubigarukako. Ni inkuru rero bantu batandukanye boba bariko bavuga cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko byose twabibatohoreje muraza kumviriza ico abo bacamanza bo mu ntara ya Gitega bariko barazira n'ibindi vyinshi bitandukanye boba abagirizwa. Muri aya makuru turaza kubigaruka ku buryo ubwidonido. Sivyo gusa mu Cibitoke na Gitega abavyeyi barengeye n'ukuntu ibikoresho vy'ishure vyaduze igiciro cane. Ni mu gihe rero hasigaye iminsi mike ngo umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushiri w'ibihumbi 2024 utangure. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko mwumvirize imyidogo yabo. Sizo nkuru gusa twabatunganirije ahubwo hari n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye muza gukurikira muri aya makuru ku ngingo zitandukanye. Ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone ni butari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi abe kugira badacikwa anamakuru yose edushikirije. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku munsi w'ejo yaragize ati nuguruye icese umwaka w'ubutungane sinuguruye umwaka wo kugoramika ingingo. Ngabacamanza biyizi ko ari beranda buhagararira ubutungane banyandikira ubutumwa bati turiyemera n'udupime. Ni mu gihe ariko yugurura icese umwaka w'ubutungane w'ibihumbi 2023 ushiri w'ibihumbi 2024 kuri uyu wa mbere kwezi kw'icenda 2023 kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akamenyesha ko ari kariga ibintu byose yokora kugira ubutungane bugororoke, arabe aho bugwaye hose amenye uko yotora umuti kandi ngo umuti uzoboneka. Mukuru w'igihugu ati karabacamanza bitwaza ko ari ibihangange bibahagaze ku gikanu, ariko ibijambo igihangange ryarafuswe mu gihugu c'u Burundi. Akabaza ati none ko mutakize ahandi naho mwitwaza ko mwehembwa make, ko mutabivamwo ngo mugende kwikorera ivyanyu. Mwaryamitse imanza zo kuva mu 1961 none muri ko murarira ngo zababanye nyinshi, naho mworonka vyose mudahindutse mu mitima yanyu ntaco muzovamwo. Niko mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yarabwiye abacamanza. Mukuru w'igihugu akaba asaba abacamanza guhagarira ukuri uko bangana kose, yaba hoboneka abacamanza 70 b'abanyakuri ngo bagakwiragizwa mu ntara ubutungane bwokira. Varisito Ndayishimiye akaba yararekuye abacamanza biyizi ko ari beranda buhagararira ubutungane bamwandikira ubutumwa bati turiyemera n'udupime. Sivyagarukiye ngaho mu ntara ya Gitega n'ubundi aho yabivugiye ku munsi w'ejo hari abacamanza indwi bo barafunzwe. Bafungiwe rero mwibohero rikuru rya Gitega kuva kuwa kane mwijuru nkuko babibonye bavyemereye amasoko yacu, bakaba bagirizwa ibiturire no kwibisha uruyeri. Ni inkuru idasanzwe ngira ngo munyuriremwo ku buryo burambuye. Hari amakuru rero twashoboye kuronka ciye mu masoko yacu tumenya umwidondoro wabo bafunzwe. Ni Desire Manirakiza icegera c'umushikiriza amanza wa Republika mu ntara ya Karusi, ni hagati yashira ubuseruko mu gihugu. Hari Renova Manirama n'umucamanza wa sentare y'iyungurizo ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Hari Janvier Nizigiyimana umucamanza muri yo sentare nyene y'iyungururizo. Hari Philote Ndayishimiye umucamanza wo muri parake nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo ya Gitega. Hari Floridas we n'umucamanza muri sentare y'iyungururizo ya Gitega. Aberi Rankunda we n'umukozi wo mu gisata c'ubucamanza mu ibohero rikuru rya Gitega hamwe na Nestor
we no mucamanza muri senere nkuru y'igihugu ya Gitega. Umunani bafunzwe ni Jean Pierre Masabarakiza n'umuparanto wa parake ya Republika mu ntara ya Gitega. Rw'amasoko mu butungane aba bose bakaba bagirizwa ivyaha bikuru arimwo ukwibisha uruyeri n'igituriro. Wumvirize imvu zatumye bakurikiranwa. Rw'amasoko yegereye iyo dosiye vyose bifitanye isano n'irekurwa ry'abafungwa. Byari umugabo yegera umukomisiyoneri ararondera imiryango y'abafungwa canke abafungwa ubwabo agaca akora igikorwa co guhuza abacamanza n'abo bantu kugira ngo dosiye zikorwe n'ingonga canke abafungwa barekurwe kugira ngo yumvishe abakiriya biwe abarungikira ubutumwa bwo mu majwi inyuma yo kuvugana n'abo bacamanza. Amasoko yacu Gitega avuga byagirije umushikiriza amanza afise na majwi yafashwe mu biganiro vyafatiwe mu matelefone, niko amasoko yacu yemeza. Amasoko yongera ko rubanza rw'ikibiriraho kuri abo bantu 8 ruriko rurategurwa. 8 rero ngo bikekwa ko icaha abo barahagaritswe kuwa 4 ku mugoroba kwitegeko ry'umushikiriza amanza kizigenzo Republika bace bajanwa ubwo nyene mu ibohero rikuru rya Gitega aho babarijwe. Wanyuma rero yinjijwe mu cumba araramwo hafi isaha 6 z'ijoro, niko bivugwa n'uwabibonye. Habaye rero nihagarikwa ry'uwo mukomisiyoneri. Uwo mugabo yabaye intandaro y'ihagarikwa ryabo bose yarahagaritswe ku wa 5, afungiye mu gasho k'igipolisi mu gisagara ca Gitega kubw'amasoko mu gipolisi. Hari amahirwe yo gucibwa urubanza. Sentare nahinyuzwa niyo itegerezwa kuzoca urubanza abo bafunga 8. Mu Burundi rero abacamanza barafise n'ubudahangarwa mu vy'ubutungane. Amasoko yacu abandi bakozi ba leta bo mu ntara yo hagati ashira ubuseruko bw'u Burundi bari ku rutonde rw'abantu bategerezwa guhagarikwa. Ivyo vyose rero vyarabaye ku munsi wa 4 mwijoro mu gitondo. Mukuru w'igihugu catanguza icese umwaka w'ubutungane. We nabandanije agira ati nimwaba mushaka ko turwanya karengano muze tubumwe dushigikirane. Mukuru w'igihugu ati burya abacamanza baturenganya kuko babona ko tudafise ubumwe, nimuze duhaguruke dukomeze umwumvikano mu kibano dushigikira umwene gihugu arenganijwe, umurenganije nawe tumuharire ivomo. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa mbere kwezi kw'icenda mu kugura umwaka w'ubutungane. Kubene gihugu rero akabahanura kandi kumenyera kuja hamwe bakumvikana batarinze kwitura ubutungane. Bafise agatima tamare murantunge agatima atare abahamagarira gushira aho intayishize. Abashinga amateka nabo n'abajejwe intwaro ngo nibaje mu makomine bumviriza ibibazo by'abene gihugu bafashe mu kubitorera umuti. Nayo ku bacamanza rero bahamagarirwa kuja barasoma amategeko kugira ngo umutima wo gukunda igihugu no kwiyambura umutima w'ubucangiro kugira ngo ivyo vyose nibibavamwo bakorere abene gihugu neza. Niyo nkuru yacu twaje twabateguriye kubirabana n'ubutungane. Mucibitoke na Gitega abavyeyi barengewe n'ukuntu ibikoresho vy'ishure vyaduze igiciro cane mu gihe hasigaye imisi mike ngo umwaka w'ishure wa 2023 shiri 2024 tangore. Abavyeyi bo Mucibitoke muraruko bushira uburengero ni Gitega ku mugwa mukuru wa politike bafise abiga barumiwe babonye ukuntu ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure vyaduze gushika ku bice 30% hamwe. Abavyeyi bavuga ko barengewe bafise ubwoba bw'uko abana bazoheba amashure kubw'inyishu y'umwaka. Bamaze kumva uko vyifashe abamenyesha makuru bacu baciye bagenda mu masoko atandukanye mu Cibitoke kugira abavyirabire. Ikaye y'impapuro 100 isigaye igurwa ibihumbi 2500 yahora ku bihumbi 2000 mu mwaka uheze. Iduga no mu bundi bwoko bw'amakaye nk'uko mumenyesha makuru dusanzwe dukorana bibonye mu rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Mwambaro w'ishure nawo nyene ntiwasigaye inyuma mu gihe wahora ku bihumbi 200 ubu n'ibihumbi bishika kuri 30. Ibintu vyifashe uko mu makomine 6 yose agize intara ya Cibitoke nk'uko abamenyesha makuru bavyiboneye. Abavyeyi rero bagize nico bashikiriza bamenyesha ko batagira gitabara kubijanye no kuntu ivyo biciro vyasaze biduga. Titugiye kubaho gute ibintu biruko, igitoro, isukari, ibifungurwa, ibinyobwa vya Brarudi n'ibindi vyaraduze. None hajemo n'ibikoresho vy'ishure navyo bikaba vyavuzwe n'abavyeyi bariko bararonderera ibikoresho vy'ishure abana babo. Bafise amakenga ko uyu mwaka hazoheba amashuri abantu benshi kurusha mu mwaka uheze. Amatari rero awe akemeza kabizi kandi akagabisha bikika mukiza baduza ibiciro. Kareme bizoza akahamagarira abanyagihugu kudomu rutoke kuwugurishije igiciro kinyuranye n'ishashinzwe na leta. N'Igitega rero nako bakaba bimezuka. Abavyeyi rero barihebuye
ivyo bisa n'ibimeze nko mu gihugu cose nk'Igitega ku mugwa mukuru wa politike, aho nk'uko biri mu Cibitoke iduga ry'ibikoresho vy'ishure turisanga no mu makaye, umwambaro w'ishure n'ibindi vyose vyankenerwa kugira umuntu atangura umwaka neza. Kaye impapuro y'ijana igurwa 2,500 mu gihe yahora ku 2,000 mu mwaka uheze. Iyi mpapuro 60 yahora ku 1,200 ni 1,500 kandi yaraduze igiciro bikavana nuko angana kuva mahera 50 gushika ku 200 nkuko mumenyesha makuru sazwe dukorana esanze mu gisagara ca Gitega. Ibindi harimwo umwambaro w'ishure n'uducamirongo vyaduze, gasanduku k'uducamirongo kagiye ku 3,000 kahora ku 2,000 tibirarengeje mu kuzimba. Umwambaro w'ishure wo mu ishure ryisumbuye ubu ni 18,000 gushika ku 20,000. Nitubona ukuntu tuzoshobora kuriha amashuri y'abana bacu ko abavyeyi bavuga bihebuye. Dandaza babo bavuga ko ivyo bitumwa nuko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro hamwe n'ibura ry'amafaranga y'agaciro kugira ngo barangure mu bihugu vyo hanze. Tegetse mu ntara bavuga ko uzofatwa arengeje ibiciro azohanwa bikomeye kugira abere abandi akarabo maze birinde guhenda abene gihugu bashaka ivyo bikoresho vy'ishure. Sayo makuru gusa tubafitiye, ahubwo tubafitiye n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri Tanzania abategetsi bemera ko ataco bakora imbere y'amabakorwa yakarurwa impunzi z'abarundi. Mushikiranganje w'intwaro yo hagati akemeza ko impunzi z'abarundi ziriko ziratotezwa n'igipolisi mu makambi, akemera ko hagiye kubu kwisubirako ariko ntiyerekana ikimenyetso na kimwe, ahubwo ibikorwa vy'ubunyamwaswa bigumwe vyiyongera. Biratangaje ariko nivyo munyamabanga ntayigahesajwe jejwe ibibazo vy'impunzi muri Tanzania yaremeje ko ari amabi menshi yo gukubagura impunzi z'abarundi akorwa n'inzego za leta. Ntawo bihakana igipolisi cari yerekanye mu bikorwa nk'ivyo. Rimwe na rimwe hahonyanzwe uburenganzira bw'impunzi, bamwe barafunzwe mu nyuma bararekurwa, udandazo rwaravuzwa, imfashanyo yarahagaritswe niko vyemezwe na Sudi Mwaka basi. Hari mu nama yo kuraba ibijanye n'ibibazo vy'impunzi n'abafasha muri ico gisata yabaye mu ntango z'indwi mu bigo vyahakorera ishiramwe mpuzamakungu riraba bimukira OIM Imekele ku birometero 5 uva mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu iri mu buraruko bw'uburengero bwa Tanzania. Bose barabizi, mbere bamwe muri bo baritwaye kubera ihohoterwa bakorewe mu busho no mu babohero, niko yongeye kuhakemera ko bigiye guhinduka ariko adatanze umwizero. Rimwe na rimwe ivyo bikorwa bibi biva mu kuntu badashaka kwitabira umugambi wo guhunguka. Ubushake wemewe hagati y'umurwi ujejwe guhungura impunzi, ariko hagiye gushirwa mu ngira amategeko agosorwe udukosha twagiye turibonekeza, akaba ariko yasiguye. Impunzi rero zariruhukije abaserukizi b'impunzi z'abarundi n'iza Kongo muri bikorwa vyo nama baratangajwe n'iryo jambo. Ni intsinzi yerekana ko amabi dukorerwa azwi, yemerwa kandi akanavugwa ku mugaragaro n'umutegetsi nk'uwo vyitwa ko yategerezwa kudukingira. Nta kimwe turindiriye nk'impinduka, ariko igihambaye nuko Tanzania yemera ko ariyo ikora ayo mabi, niko abo babibona. Hakorwe rero amatohoza abakora ayo mabi bahanwe kugira ngo herekanwe ko badatuma n'indongozi nkuru za Tanzania, niko bategeka. Hari bihushane rero bisa n'ivyagaragaye mu ikambi ya Nduta na Nyarugusu. Impunzi zari ziteze ko ibintu bihinduka, mbere bamwe muri bo baciye batangura kuri uyu wa gatatu ibikorwa vyabo bijanye n'urudandazwa ruto imbere y'amazu yabo. Vyakurikiye rero biratangaje, impunzi zirenga 20 zarahagaritswe n'igipolisi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu gihe zariko ziradandaza ibitumbura, irengarenga canke ivyamwa. Ntigihushane kinini inyuma y'ivyemewe n'ubuserukiro bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, niko babibonye bagaragaza umubabaro. Bamwe bafatiwe mu gisagara ca kane co muri zone ya 12 bakaba banafungiye mu busho bwo mu kirindiro c'igipolisi citwa Station A. Twari twibaza ko hatanzwe amategeko kugira ngo habeho kwemeza ivyavuzwe, kugura urudandazwa ruto kureka abaca amafaranga bakoresheje amakinga bagakora. Ntawo kwemera ivyo duhejeje kuba nk'ubu, niko rero bavuga. Amajambo ya Mwaka basi bayita imvuga itagira ububasha na butoyi. Mashiramwe benshi arimo Human Rights Watch n'umurwi wa Afrika ujejwe gatika kazina muntu akaba yari yamirije amabi akorerwa impunzi cane z'abarundi muri imyaka. Muri Tanzania bavuga ko barenga 170 bahagaritswe, harimwo n'abanyurujwe
Mashiramwe mpuzamakungu yari yahamagara indongo za Tanzania kureka ivyayo mabi banashengeze mu butungane abayakora. Baserukira abandi mu makambi ya Nduta na Nyarugusu bo bemeza ko impunzi nyinshi zifata ingingo yo gutaha kubera kugufatwa nabi bagahitamwo kuja gufira iwabo ico bita gutahukanwa ku nguvu. Tanzania rero ikaba ihaye indaro yonyene ubwayo igice c'impunzi z'abarundi zikiri mu buhungiro mu karere no kuvuga ibihumbi bishika ku 125. Banywanyi mudukurikira mu makuru n'ibiganiro dushikiriza, ndabakengurukiye cyane ko muriko mubana natwe muri vyinshi tugenda tubategura kandi tunabashikiriza. Ndagusaba kugira ntuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza kubashikiriza, wihutere kandi kubisangiza abagenzi bawe kugira nabo badacikwa n'amakuru yose dushikiriza kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Turaza gusubira, hari ibindi twabateguriye biza kugaruka ku bisata vyinshi mu gihugu c'u Burundi. Imana bahezagire.